Bakunzi ba televiziyo Isanganiro ndabaramukije ndabaha ikaze mu makuru yo kuri no wa kabiri twabateguriye nayo aza kwagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Leta y'u Burundi igiye gutanga imiliyaridi zine z'amafaranga y'amarundi mu ntumbero yo kuronka urucanco rw'inyonko yo mu kiyaya ca Rift, bikaba vyashikirijwe kuri wa kabiri mu nama yagirishijwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati hamwe n'ujejwe ubworozi. Bamwe mu banyagihugu bo muri zone Kamenge baganiriye na televiziyo Isanganiro baridogera icikagurika ry'umuyaga nkuba, aho basigura ko iryo cikagurika rishobora gutuma ingaruka mbi nyinshi nko kononekara kw'ivyuma. Ico umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu abivuga ko ni muri ano makuru mu mwanya muto nido. Muri ano makuru ugusha kw'ivyuma no kubura ico bafungurira imiryango yabo ni zimwe mu ngaruka ziva ku icikagurika ry'umuyaga nkuba, bivugwa na bamwe mu bakoresha umuyaga nkuba mu kazi ka misi yose baba muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura, bagasaba ishirahamwe Regideso kubaronsa umuyaga nkuba kugira ngo bashobore kurangura imirimo yabo. Inkuru tubaza Lidi Gahimbare. Baba abamwishatsi abakoresha imashini nyabwonko mu gusohora impapuro za nkenerwa canke abadandaza b'amata bakorera kwibarabara hafi ya zone Kamenge bavuga ko umuyaga nkuba udashobora kumara iminota 30 bariko barakora, ibituma bahomba. Bavuga ko iryo cigagurika kandi bituma n'ibyuma byabo vyononekara. Samira ukazobona aracitse akashaza kugaruka mu masaha 5 naho nyene 10 minutes ukazubona usubiye kugenda, inyuma y'amasaha 3 ukazubona uragarutse ukamara nk'iminota 30 usubira kugaruka 19 canke 18, naho nyene ukazubona barawuciye ukashugaruka mu ma 20. Aho nta service nimwe, abantu baba bamaze gutaha. Aho Jeffise Bafre yarahiye, mfise na ekayi machine ngije hajyo urayibona yarahiye. Umva ayo yose n'ama impact tugenda duhura nayo, nukuvuga rero iyo ikiba esheki ku bantu dupangiye amazu nituronka ico tubariha, kandi natwe ubwo bwacu biragaruka bikadukorako. Kubera iki? Urabona ubu amazi uyanguyaguze ujya usumye, mu gihe rero watonze ku kazi wagiye kurondera amahera ntuyaronke kubera hariho ikintu kibitumye. Nyine bitumaze nta kintu kimwe twigeze dukora, nta mwanya w'iminota 30 tegera umara. Murashobora umuntu ukamumwa inshuro zitatu amatara gumacika, kandi nk'ubu urabona ko tuba dupanze amazu y'abandi bose ukwezi guheze ateza kuronka amafaranga, nawe tugahiga n'ingene turi bubigende tukabura. Igihe rero ushobora no kwirirwa ubuze nayo gufungura kandi wari waruseye bakiriye. Eka n'uyu munyagihugu yaje kwimosha umushatsi avuga ko amatara yacitse inshuro zitatu bariko baramumwa, ivyatumye acegwa iyo yari karaja. Naje nje kwimosha ndashitse nkise gusa amatara caracika, kuvuga jewe niyo nariko ndaja aho namaze gucegwa ibintu byamfanye kubera nyene ikibazo cy'umuyaga nkuba. Tubwe rero nk'abene gihugu turiko tiyumvira nko muri kano kanya, none basubiye mwe bya Drestage twari tumenyereye kera hatarazo buhinga bwa none canke byagenze gute. Abo baganira televiziyo Isanganiro basaba ishirahamwe Regideso gutanga umuyaga nkuba umwanya munini ushoboka kugira ngo barangure imirimo yabo neza. Twesho dusaba Regideso iregirariza ikibazo cy'umuyaga nkuba, ibintu bisubire ku murongo nko byahora, kuko umuriro uracika igihe kirekire. Muri Regideso nibatanga umuco bagico bivuze ko ibi bintu biramaze imisi, mugabo bo bisanga kumenga bari mu gacerere, ariko uriko arabuzima bw'abantu ko burahungabana, ibintu bigenda n'abantu bakoresha n'amatara ni nk'abandi gisagara ni nka bose, kubera naho bamuhira hatabona umusuma aje arakwiba kagenda, none ko atabahabona nta kundi ushobora kubigenza. Ikiboneka kubarabara rigana ku isoko ya Kamenge imbere y'inyubako zitandukanye n'amamashini afasha kwatsa amatara mu gihe umuyaga nkuba wa Regideso wacitse. Tukiri mu bijanye n'amasoko ntanganguvu ngo abarundi bo kwitega kw'ikibazo c'ikena ry'umuyaga nkuba kigiye gutorerwa umuti vuba, kuko iyubakwa ry'ingomero nyinshi rigiye guhera. Vyashikirijwe n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu
kuri uyu wa gatanu uheze Ingozi mu kiganiro c'abavugizi b'inzego za leta aho yamenyesheje kandi ko ibikorwa byo gusubiramwo imihora itwara uwo muyaga nkuba ari kimwe mu bituma uteba kuboneka. Tumukurikire. Nk'uko mubizi igihugu cacu cafashe intumbero irashe yuko giteza imbere igisata c'umuyaga nkuba kanatsinda nikirumara mu iterambere ry'igihugu. Uno munsi ingomero nyinshi zigiye kwinjira mu muhora mugoro wacafatwa ni ingingo mperekeza, ingingo z'uko imihora nka yose mu gihugu inagurwa kugira ngo umuyaga nkuba ugende atagatusi. Murabizo kubijanye n'umuyaga nkuba naho ko barakantu kagatsinga utabona n'amaso gashobora gutuma ikartier yose izima. Imihora ikanagurwa tworemesha bene gihugu kugira ngo tubabwira tuti umuyaga nkugiye kuboneka ari mwinshi kuko ingomero zigiye kwinjira zitari nke mu muhora. Ubu hagiye uruzibazi vuba zoja Rusumo Force megawate 26 mu nyuma Kabusezi megawate 20 nuko biko birajana no kunagura imihora. Ibikorwa biko birakogwa sinovuga ngo nejo ni hirya yejo mugabo abakozi nkuko mubibona none n'intumbero ya leta twese turi ku kivi kandi dukwana ingufu nyinshi tugira tuti bishobotse vuba vyoba na vyiza kubera nka Regide Zayoni n'umudandaji igira iti amatara acitse nivyo umwene gihugu arahomba mugono nyene haje ibihomvye. Nkuko nababwiye mu ntango zano makuru imiliyaridi 4 z'amafaranga y'amarundi niyo leta igiye gutanga kugira haboneke urucanco rw'ingwara y'inyonko yo mu kiyaya ca Rift yateye inka impene n'intama inyuma y'inama yagirishijwe n'umushikiranganje ajejwe intwaro yo hagati hamwe n'ujejwe ubworozi. Abajejwe ubworozi muri ubwo ubushikiranganje bahawe gushika kuri wa gatatu ngo bazobe bashikirije leta umugambi w'ingene hotunganywa ugusubira kubaga ivyo bitungwa kuri kirehe Deo Gide Rurema umushikiranganje mu vyajejwe harimo ubworozi. Twabonye rero yuko ibintu by'ubuhinga ego no kubiraba ariko ahanini tugashimikira kugene twotorera inyishu twotorera umuti imyidogo cangwe imyitwarariko yabene igihugu. Murabona kuva mu kwa gatanu kugeza ubu ata nyama bafungura murumva ko ari ikintu cari gikomeye cane. Tumaze kubica hirya no hino twapfunditse yuko urucanco iyo ngwara kuko nta miti no gupfufahaza umuti urama n'incanco. Twapfunitse rero yuko incanco ari ngombwa kandi zitegerezwa kuboneka mu gihe ca vuba. Nyakuba umushikiranganje w'intwaro yo hagati yemeye yuko uburyo bugiye kuboneka. Abahinga batubwiye yuko incanco zokugwa imiliyaridi 4. Nyakuba umushikiranganje w'intwaro hagati yavuze ati ubwo buryo buriho kandi bugiye kuronswa ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi kugira ngo tuce turondera izo ncanco. Ariko ikindi twabonye nuko hategerezwa kuronderwa ibikoresho bariya bajejwe amagara y'ibitungwa hariya mu ntara nabo baronswe uburyo bwo kuza barapima no kuraba ko iyo ngwara uko imeze. Ikindi rero twanapfunditse nuko baca bagenda bakaduha integuro nshasha siguritse yerekana neza ikigiye gukorwa imbere yo kuncanco zishika mu gihe incanco zihari n'inyuma y'igikorwa cyo gucanca. Ikindi gikorwa ikomeye ingingo novuga ikomeye yafashwe
ni uko abahinga bo mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije bagiye guca baturabira kumwe twabikoze ku ba mizirima tugashyiraho ibishoboka byose kugira ngo kuri ujya munsi mukuru w'intama kuko baronka intama babaga ku neza y'abenegihugu twabasabye ko baca bagenda bakatugirira ikirangaminsi c'ingene ibitungwa byoza biregeranirizwa ahantu kugira ngo abenegihugu basubire baronke akaboga. Amakuru twateguriye arabandanya. Bamwe mu rwaruka rwo mu buraruko w'igisagara ca Bujumbura begeranijwe n'ikigo c'urwaruka Centre Jeune Kamenge mu bikorwa byo muci byatanguye kuri uno wa mbere, nako abayaze na televiziyo Isanganiro bamenyesha ko uretse inyigisho baharonkera ngo barahamenyera no kubana n'abandi, bagahamagarira urundi rwaruka kwitabira ibikorwa akamo batewe kandi n'ujejwe igisata c'amahoro no gusubiza hamwe muri ico kigo. Sheila Irambona. Bafise ibipawa n'amarato bariko barasibura imiferege yo muri zone kice bitoke na Kamenge, niko twasanze ugwaruka gwegeranije mu bikorwa vyo mu buruhuko mu kigo c'ugwaruka Centre Jeune Kamenge vyatanguye kuri no wa mbere. Tubabajije ubwo gwaruka gwemeje ko gwatoye kuza muri ivyo bikorwa kuko baharonkera vyinshi, bahamagarira urundi gwaruka kuza muri ivyo bikorwa. Muri make nyene biratuma umenyera n'abandi bantu, inshuti zikaba nyinshi cyane nyene mwahuriye ngaha, nivyo nyene kandi ugahakurira n'indero n'ibyo utaruzi, inyigisho nyinshi cyane tora duhabwa ukazirongera. Icanzanye gukora mino kando travail nukugira ngo mbe hamwe n'abandi gire occupation yo mino vacances. Akamono batera nuko bokwijukira kuza mu makando travail kubera yuko birafasha cyane, birafasha byinshi gose kuko birafasha mu kumenya kubaho n'abandi, kuko kandi nta muntu numwe adakeneye kumenya uko ashobora kubanaho n'abandi. Akamo kandi katewe n'ujejwe igisata c'amahoro no gusubiza hamwe muri ico kigo. Ico bahakura ni kimwe navuze ahanini no kumenyana. Igikuru nuko hariho utahora aja mu quartier kanaka uno munsi arajayo gutsimbataza ya mahoro bwa bumwe bwa rukundo, kuko n'ikivugo nyamukuru cizikambi ni amahoro yawe niyo mahoro yanje. Ico bahakura rero no gutsimbataza amahoro, kuko hari amahoro byose bigenda neza. Urwaruka rutitabira ibikorwa nk'ibi rurahomba, kuko mu mwanya w'uburuhuko ni karakaryo keza ko kumenya aho babaye, ko kumenyana n'abandi biciye mu bikorwa mu gutsimbataza mahoro. Ntibyari bikwiye rero ko kaba karyo ko gukina gusa, ariko no bahamagarira kuza, kuko umwanya uracariho, turacasigaje kwakira abandi ko boza bakaja hamwe n'abandi kuneza yabo no kuneza ya bose. Agahaze uyu mwaka nuko ico kigo kizokwakira abana amajana 9 kandi mu yindi myaka iheze bahora bakira ibihumbi 200. Amakuru dukura muri ico kigo nuko ubukene bw'uburyo n'ikiza ca COVID-19 arivyo vyatumye ibikorwa bigabanuka. Urakoze mwenzi wacu Sheila Irambona kuri iyo nkuru. Muyavugwa mu makungu, abaserukira abandi mu karere ka Afrika baratangwa ibiganiro mu gihugu c'u Rwanda. Inama ya mbere y'abanyafrika yahariwe akamaro k'uturere dukingiwe kuri kazoza k'isi, nkuko tubikesha bagenzi bacu ba Africa News. Inkuru tubaza Eliza na Karutimana. Ils sont venus de tout le continent. Bavuye mu mihingo yose igize umugabane. Abakuru b'ibihugu n'intumwa zabo ku rundi ruhande bitabiriye inama ya mbere ku rwego rwa Afrika. Inama yabereye mu gisagara ca Kigali. Mu ijambo ry'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Rwanda yibukije akamaro ko gukingira ibidukikije. Dufise inzuzi nziza,
amashamba n'imisozi myiza cyane n'ubwoko bw'ibikoko atahandi wobisanga atari kuri uyu mugabane. Dutegerezwa rero gukora ibishoboka tubikingire. Mu myaka 50 uwo mugabane utunze icya kane cy'ibinyabuzima bigize isi umaze gutakaza ibice 50%. Nayo turere dukingiwe harimo n'amashamba turabangamiwe n'ibikorwa by'abantu. Ont été dévastés par l'activité humaine. Ni hano duce dusozera amakuru yo kuri no kabiri ndabashimire kubona mwayakurikiye. Shimire na bagenzanje bafashije kwegeranya ibihe byiza na televiziyo Isanganiro.